uyu munsi mvuye sinzi ko nabwo ntiduhiriwe duhishije yuko dufite amashengero menshi ngira ngo ni bamwe mu bafasha mwebwe okay donc aho abantu bajana imibabaro yabo amashengero yoba ari nyisho kuba mu kuvura ibibazo bene ibyo oya igwirirana ry'amashengero ni kimwe mu bimenyetso by'amagara make yo mu mutwe cyangwa by'amagara mabi yo mu mutwe ni kimenyetso kitabesha yuko abantu amagara yabo yo mu mutwe muri rusange abangamiwe kuko umuntu aba yumva yuko ari gusenga aba yizeye ko nimba bamaze amasaha abiri bamubwira yuko ibintu bimeze neza ko bizogenda neza baramuremesha baramuremesha ku gahande kamwe uko kuremeshwa biratuma umuntu aronka muri we imbiza mubiri cyangwa inkabuzo zo kumererwa neza les hormones de bien-être izo zikamutuma rero ashobora kuronka izindi nguvu shasha sico kimwe n'umuntu yari kuguma yiboheye mu nzu ariko urumva ikibazo ntikiza kuba catoye inyisho nundi ariyumva neza muri uwo mwanya mbwi ikibazo kigumaho nivuga niyo yindi migwi yihungabana rifatiye ku buzima abantu baba bayemwo hariho ibimenyetso bishobora kuboneka umuntu umubonye asigaye atuka abantu asigaye akaze cyane asigaye atacihanganira ibishobisho byiwe n'ibigumba gumba ngo abirengera bisubize hasi ni kimenyetso cyuko amagara yiwe mu mutwe ariko arabangamika hari kesho usanga umuntu ameze uko atahora ameze bigashika ukumva nk'uyu munsi nta munezero ufise donc niyo abantu bariko kuvugisha umva nta kwishura neza bihari kandi yarondere ikintu cyamuteye umubabaro ntagitore umuntu kaba kamufasha mu byukuri reka ntanga karore kugira ngo umuntu ashobore gutahura rero bishobora gufata iryo hindagurika ry'imero canke bigafata iyo mero imwe ni kuvuga imero y'akabonge umuntu aguma mu kabonge canke bikagaragarira naho twatangiye tuvuga iyo abantu babayeho muri ubwo buzima kumbure haba hariho ibibazo bahura navyo canke bikagaragarira mu byerekeye novuga imero iri ku rugero rwo hejuru rw'akanyamuneza ndengarugero umunezero ndengarugero handi usanga umuntu yumva nyene ko akomeye mu byo avuga akavuga imigambi minini cyane agashobora gusohora amahera n'ingoga akariha amahera iyo yaronse agasorera afatiye umwanya ngo yiyumvire atamanje kwiyumvira ibyaza kuriha ibyo ari byo donc ariyo ni ikibazo nibaza ko kumuhana haje umuntu aba niho hano hambere hatezwa kugira amahoro mugabo hari gihe sinzi ko biterwa n'ingo za kino gihe uko biba bimeze hari gihe umushinga ntaye canke umupfasoni donc haburira amahoro mugabo bica byafecta ku kazi yakora ashobora kuba ari mwarimu ashobora kuba ari chef d'entreprise runaka bari yakoresha canke bari yayigisha akaba baca bahura na vya bibazo biri muhira umuntu yovyirinda gute bishitse muhira akaba bitameze neza ku kazi ntivyafecte oya mu byukuri ni byiza ko abantu batahura yuko twebwe ku kinyamakuru cacu ahanini turavugaho développement personnel bega umuntu dufate novuga nk'iki ni nk'umudandaza ni nk'umuntu afise entreprise abantu be nabo hari abahomba bibavuyeko n'abadahomba ko muri bitabavuyeko abantu be nabo nazi barashaka kuyitura nubwo ngira mutara batunganya migambi yego cyane kuko iterambere ry'umuntu rirafatiye cyane ku kuntu ameze okay yes tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga no munsi dutewe iteka ryo kwakira umuhinga mu vy'ivyiyumviro abavura mitekerereze ngira niko nkunda kubyumva umupsikologe aho agiye kutuyagira turi mu bihe aho abantu benshi bagenda na depression urashobora no kwandikira umuntu akubwira ati no ndi stress nzokwishura ejo uno munsi reka tuyage nuno muhinga kumbure abafise ibibazo biraza kurangira bumvise inyishu ibyo bokora kugira ngo bave muri ivyo bibazo Monsieur Christophe Alumere tubayikaze cyane murakoze cyane tuvuze Christophe Alumere twumva namazina akurikirana izina ry'ikirundi hajya nitwa Christophe Alumere arakaza ndorowanka nkaba nkora mu ishyirahamwe ka Hafu de Psychologue Lumière Mpore tukaba twakira nyene nko mwabivuze abafise ibibazo
canke abagomba kwirinda ibibazo bifatiye ku magara yo mu mutwe imibereho n'inyifato naho mutorinda kuvuga ngo umuhinga oya ntaco mugabo nize ivy'amagara yo mu mutwe imibereho n'inyifato z'abantu ariko nimba mubifasha abantu sinareka kubivuga ko muri umuhinga okay nta kibazo mugabo mu by'ukuri novuga gute kuvuga ngo umuntu n'umu expert cyane n'umu specialiste n'ikindi kintu kimeze ukundi kuntu mugabo ubundi umuntu yize psychologie clinique sociale canke psychologie de l'éducation canke yindi arashobora kuvuga ko yize kimwe mu bisata vya magara yo mu mutwe canke kimwe mu bisata vy'ivyigwa ndorabwenge. Okay. Murakoze cyane tubaha ikaze kuri Agaciro Media ngira naryo rya mbere muhavugiye. Sinibaza ko ari rya mbere burya mugabo menga hariho ibikorwa tweze gutunganya turi kumwe n'abandi bantu nibaza ko noba ntavuzigiye ko mugabo sawa ibi muzobikata. Okay. Turi mu bihe aho hari ibibazo byinshi bijanye n'amadepression sinzi ko biterwa n'ubuzima ariko imbere ko mutubwira ibyonye mu Burundi bitewe ngira ngo naho ibyiyumviro bigeze kubera umuco urakura abantu ibi bya psychology barabitaho baritaba aba psychologue abafise ibibazo barabitaba ku rugero umona rukwiriye. Mu by'ukuri dufatiye ku mibereho y'abarundi muri kahise tugafatira kandi ku rugero rwabo rwo kumenya ibintu n'ibindi ico mu buryo bw'inyigisho twita niveau d'instruction cyangwa niveau d'information hariho abantu benshi cyane batafise amakuru abahagije kuvyerekeye imibereho yabo amagara yabo yo mu mutwe canke n'inyifato ni kuvuga urabona yuko igice kinini y'abarundi baraba mu misozi bakaba abantu bafise ubumenyi bukeya ashobora kugira ibibazo bakabona umuntu ahinduka mugabo ntibashobore gutora byihuse yuko aho botumbera ari kubajejwe amagara yo mu mutwe imibereho n'inyifato ariko novuga yuko ku rundi ruhande ubu hariho intambwe idasanzwe iboneka bivanye n'ibikorwa nyene dukora hatandukanye mu mashure ndavuga abari mu mashirahamwe atandukanye yabize by'inyifato n'amagara yo mu mutwe bakorera hatandukanye ubu uravye n'ibigo bihari urabona ko abantu babijamwo sico kimwe no mu minsi yahera abantu barashobora kuronka ababitura nubwo nyine novuga nti urugero ntirushimishije rero dufatiye ku byo tubona mu bo twakira mu ma centre mu bigo by'abafasha bahungabanye kubera ibibazo byo mu buzima canke bafise amagara tameze neza mu mutwe turabona ko hari ibintu byinshi cyane biba byaratorewe inyishu kare nko mu gihe abana bakiri kwishure biga baronseho umuhinga mu by'inyifato amagara yo mu mutwe n'imibereho yari kushobora kubafasha hakiri kare canke abantu bahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima bari kuba byaratorewe inyishu hakiri kare mugabo bakarinda kugira basinzikara bakaja kwivuza rero baramaze kumera nabi intambukira hari mu by'ukuri mu byerekeye kwitura abahinga bo mu mutwe b'amagara yo mu mutwe imibereho n'inyifato ariko ntishimishije niko novuga. Ndagusabe gatoya mikro umeze nk'iyegereza gutya ikabutijwe cyane donc umeze nk'uyigizaho ni sawa hano mu gihugu cy'u Burundi nimba kino gihe nkuko bivugwa uravye abantu hari aho kabazo kajanye n'amadepression dufate ko kava kuki mwebwe nk'abasanzwe bakunze kwakira abafise ibyo bibazo musanga bikomoka kuki no byongora kuishura neza mu gihe atavyigwa manakora kuvyerekeye abo bantu ivyo nshobora kuvuga ni ivyo niyumvira bishobora kuba bifatiye ku bumenyi mfise canke no kumyihwezo ngira bivanye nabo twakiranye mu by'ukuri muvuze yuko abantu menga hagaragara ikintu cyane cyane cha depression twita kabonge mu Kirundi ni akantu kamwe mu bibazo byinshi bigaragara vyerekana yuko abantu bafise ihungabana ryo mu mutwe nakabazo kamwe kari mu bindi byinshi kubera ko iyo abantu babayeho mu buzima novuga nti buremereye canke bugoye nk'ubwo ushobora gusanga bamwe bashobora kubamwe mu Burundi barashobora kugira ibibazo bifatiye kwihinduka
ry'imero ni kuvuga ibyo twita mu gifaransa les troubles bipolaires ni mu gihe umuntu agira ihindagurika ry'imero canke icyo twita imero zibiri imero tuvuze imero ni kujya kuntu nyene umuntu mubona muri rusange ahimbawe ko ari umuntu ahimbawe ko ari umuntu menga arababaye ni ahanini ivyo bintu bibiri rero bishobora gufata iryo hindagurika ry'imero canke bigafata iyo mero imwe ni kuvuga imero y'akabonge umuntu aguma mu kabonge canke bikagaragarira naho twatangiye tuvuga iyo abantu babayeho muri ubwo buzima kumbure haba hariho ibibazo bahura navyo canke bikagaragarira mu vyerekeye novuga imero iri ku rugero rwo hejuru rw'akanyamuneza ndengarugero umunezero ndengarugero handi usanga umuntu yumva nyene ko akomeye mu byo avuga akavuga imigambi minini cyane agashobora gusohora amahera n'ingoga akariha amahera iyo yaronse agasorera abantu umwanya ngo yiyumvire atamanje kwiyumvira ibyaza kuriha ibyo ari byo urumva ko bitandukanye kuko ubundi nawe ashobora kuba yagize ca gice twavuze caho umuntu atera agira akabonge akaba umuntu yiyugaranye atagomba kuvugana n'abantu atagomba ibintu bimuremera bimugora atagomba ibintu bimusaba kwiyumvira urumva ko biba bitandukanye hari n'izindi rero ziza kwigaragariza mu vyerekeye ibibazo by'ingwara zo mu mutwe ziri ku rugero ncurika bwenge biba byaje buke buke ni uvuga ni ingwara y'umuntu azigwaye ataba gishobora gusubira kubona ibintu nkuko tubibona kumure sinzi ko naje nkomeye mugabo ataba gisubira kubona ibintu nkuko abandi babibona muri rusange nuko ugaca rero haba n'ibibazo vyigaragaza haciye igihe kininiya bifatira novuga nti ku kabonge kare hejuru cyane canke umwikomo ndengarugero ico no kwita sinzi amajambo nakoresha mu kirundi mugabo shatse kuvuga ku bavyumva shatse kuvuga ico twita les troubles anxieux les troubles anxieux rero ni hahandi usanga umuntu amagara yiwe yo mu mubiri yarahindutse umuntu agatakaza akayabagu umuntu agatakaza ugushaka ibintu bimuhimbara umuntu akagira imisonga mu mubiri umuntu akaba yumva atagikunda abantu akaba yumva atagikunda kuja abandi bari mugabo ugasanga iyo mu bariko baravugana n'umuntu umwe canke bari ukamengana isawa umuntu akagira umwiheburo urenze akaba yumva donc iyo umuntu yagize ibijanye n'akabonge birashobora kwafekita umubiri ego cyane ntibitandukanye nagira ni ibibazo byo mu mutwe gusa oya ntibitandukanye kubera ko navuze ko arakabonge ko rwego hejuru ni kuvuga yuko nubundi mugwi burya wihungabana y'amagara yo mu mutwe nubundi mugwi ntubukiri mu kabonge kandi n'akabonge ubwako karafatira nyene ku mubiri kuko umuntu afise akabonge ntasubira kwiyitaho wenyene bisanzwe akabonge higaragariza mu buryo butatu ni kwibona jewe nyene nabi kwibona ko ataco maze ko ataco nshoboye ko mvuga kwikengera si kwikengera gusa harimo no kwisubiza hasi suzestime kumbureke suzestime kumva yuko jewe atakintu na kimwe nshobora kumva ko atakintu na kimwe ciza comva ko kumurengera ni baba ni dohora tubona ngaho amabarabara urabona ko akomeye mugari karaza ngo ndakwinginze fasha harimo birarenga ngaho igice cya kabiri c'akabonge kigaragaza aho kigaragariza ningene umuntu acabona yuko abandi ataco bamumariye ni kuvuga n'umuntu yari yaramukoreye ivyiza bimeze gute abona ko atakintu agishoboye nawe ntaca gishoboye kumfasha ntaca yumviramo ubwa gatatu acabona ko nakazoza kiwe kadashoboka ni kuvuga rero urumva ako kabonge gaca kamera rero ku ngero zitandukanye hari akabonge kaba kari hejuru cyane aho umuntu agira n'ivyumviro byo kwiyahura rimwe na rimwe akabigerageza akabishira mu ngiro uriyo bikunze uriyo bidakunze ikintu cyo kwiyahura naco ni ikintu kigaragara kenshi mu gihugu cacu donc none wagize kumure aho kabonge arabimenya donc aramenya ko yafashwe nawe nico kibazo kumbure uvuga ngo arabimenya nibaza ko arabimenya mvuze nibaza kubera ko dufashe nko mu Burundi abantu benshi iyo yahindutse aravyumva muga kagoma vyita bisanzwe si muri izi ngwara zo mu mutwe gusa umuntu yo kwiheza karaba urabona yuko abarundi bivuza byararenze inkombe ari hahandi arameneka umutwe uno munsi akumva ngo nta kibazo hanyuma uwundi munsi akumva arafise imbeho akumva ngo nta na kimwe uwundi munsi akumva ntagira akayabagu agaca uriya nyoya amazi uriya ariyo munyu sinzi akumva umenga ni sawa kubera ko mu bisanzwe hari ikintu abantu batamenya umubiri wonyene ubwayo ubwawo
urafise ingene usanzwe wigwanira iyo watewe Ego. ariko umuntu iyo arinze yumva ikimenyetso nimba ari cagaseseme nimba ari co kuribwa nimba ari co kumeneka umutwe nuko umubiri uri kuramubwira uti hari ikintu kitagenda neza yaterezwa guca agenda kwa muganga kumenyetso ca mbere Okay. rero nakabonge nuko nyene arumva yuko ariko arahinduka arumva yuko kuko kenshi aho kabonge ntigashobora kuza atakintu kavuyeko Ego. haba hariho ikintu nimba ari ukubura ibintu yarashaka kuronka canke yarafitiwe uburenganzira akabibura canke kurenganywa canke gutakaza ibintu gutakaza abantu bagaciro aratangura kuvyumva yuko atanezerewe muri uwo mwanya akumva ko yihebuye akumva yuko nivyo twita mu gifaransa idée noire akumva ko afise ivyiyumviro vyirabura atabona neza kazoza mugabo akaguma yihorera akaja ngaho rero wenyene ubwo waravyumva ariko kandi mu byukuri n'abantu bamwegereye nabo barabona yuko yahindutse baramubona ko atagihimbawe no kuja abandi bari no kuyaga nkuko vyahora barabona yuko barumva ko mu majambo avuga asigaye avuga amajambo y'umwiheburo amajambo yo kwikengera no kwisubiza hasi no kwicinyiza no kutagira agaciro baravyumva mu byukuri yaba we yaba namwegereye biraboneka iyo umuntu yatanguye kugira akabonga nico kimwe nizo zindi ndwara zo mu mutwe navuze canke ihungabana tuvuze ingwara abari yamaze kubaho umuntu avuga ati ifise ibimenyetso biboneka by'ingwara yo mu mutwe biratandukanye n'ihungabana ico twano kwitare trouble kuko ihungabana haba hakirimo ikintu cyo kumenga umuntu wenyene aratahura ko afise ikibazo nuko ni uvuga niyo yindi migwi y'ihungabana rifatiye ku buzima abantu baba bayemwo hariho ibimenyetso bishobora kuboneka umuntu umubonye asigaye atuka abantu asigaye akaze cyane asigaye atacihanganira ibishobisho byiwe n'ibigumbagumba ngo abirengera bisubize hasi ni kimenyetso cyuko amagara yiwe mu mutwe ariko arabangamika hari kesho usanga umuntu ameze uko atahora ameze bigashika ukumva nk'uyu munsi nta munezero ufise donc niyo abantu bariko kuvugisha umva nta kwishura neza bihari kandi yarondere ikintu cyamuteye umubabaro ntagitore umuntu kaba kamufasha mu byukuri reka ntanga karore kugira ngo umuntu ashobore gutahura ibibazo byo mu mutwe ufate urutete gururo agatete kururo uje kundaba aho nkorera nkagatereka ku meza ari kamwe ntashobora kubona yuko gahari twovugana amasaha 2 amasaha 3 ukigira mugabo nayoye urushi buburo nkarurunda ku meza uhashitse wo kwibaza ibibazo byinshi ushobora kwibaza ko ari decor cyangwa ukibaza uti uburo n'ugwangara guyu muntu cyangwa byagenze gute uko biri kose twozibona rero nkunda kugereranya ibi bintu bibangamira amagara yo mu mutwe nico kintu mvuze ariko nkabugereranya kandi n'ujya mugozi abantu banikira ko impuzu umushaha w'umuntu umeze nka kujya mugozi umuntu yanikira ko impuzu iyo ukushira ko impuzu ziremereye ama jeans ama costume canke ibi ama couvrerie ugashira ko amashuka ugashira ko ibintu biremereye niko umugozi utera uzama uvoba umanuka hasi haragera igihe uko woshira ko ibintu byose hagera igihe dufate ugatereka ko nk'imodoka cyangwa ugatereka ko n'amamatera yose umugozi urashobora gucika canke urashobora kwipfundurura hanyuma ibyo bintu bikagwa hasi burya rero iyo urinze ubona umuntu atanguye yamuje ico twita décompensement hajya utanguye kubona ati naka vraiment yasaze mu byukuri biba ari ibibazo byinshi cyane byagiye biriyegeranya bitatorewe inyishu rero ivyo bibazo bito bidatorerwa inyishu biboneka nyene muri ubwo buzima bwa minsi yose woshobora kugenda no munsi ukagenda muri bus urashobora kubona ingene abantu baba basigaye abantu bantakomwa n'akantu gatoya gusa usanga umenga abantu barashishwe harandamuka ni kuvuga ubukoze ku gisebe gisanzwe kihari mwenga cari gisanzwe kididima ubusa n'ubumutonetse kuko gutonekara cyo kimwe no gukomereka umuntu ashobora gukomereka ataravyiteguriye muga gutonekara umuntu aguma arindiriye yuko hava tonekara naco gituma abantu ngira baruguru babibona ibusinzi ko imvunja zikibaho mugabo umuntu agwaye imvunja ahantu hari kiguma hama hacumita y'ivyatsi kuko abari kuri garde n'abantu rero iyo babayeho muri ubwo buzima badatekanye aguma ari kuri garde kuburyo akantu gato cyane kaza kamera nkaho umengo ufashe urushi rw'amazi uyashira mu ndobo yari isanzwe yuzuye agaca atuma amazi anyiganyiga amagaseseka
rero utwo tuntu menga ni duto tubonekera muri izo nyifato z'abantu nyene mu by'ukuri abantu ntibategerezwa ubundi hari igihe ngira ngo nuko nguciye mu ijambo hari igihe uvuga n'umuntu waraba akantu gato gusa donc ni nka esase utereyemo akariro gatoya ukibaza ati none canke sanze yari asanzwe afite ikibazo kinini nivyo mu gifaransa twita kandi déplacement ni kuvuga gufata ibintu byakubabarije ahandi hantu dufate nk'umuntu nka se w'umwana yakubise umwana kubera ko umwana adashobora kwihora se kubera afite inguvu nke gusumbya se wiwe hanyuma hari na nyina yamubwiye canke abavyeyi n'abandi baramubwira ko bikizira gukubita umuvyeyi kuko abona atamushobora mugaba kumva arababaye kuko yakubiswe canke yarenganijwe se yamurenganije ashobora kutamuhangara mugabo aciye impande y'akayabo aho kiryamiye agatera umugere canke yashika ku ishure agatangura gushwana urumva yuko abafashe ishavu mu by'ukuri yakoye kwa se wiwe akaryungururiza ku kindi kintu nico bita déplacement nuko nyene nuburyo bw'umushaha bw'akami ka muntu bwo kwikingira ngo simbabare kuko no kubita mama canke papa no babarakurusha no havangira n'ibihano birenze mugabo rero reka nkubita imbwa kuko yowe ntimenye ivyo ari byo canke no donc ni kuvuga abantu harashobora kuba ico kintu rero cuko asanganya umubabaro uvuye ku bindi bintu ko muri by'ubuzima bayemwo ukabona ko umuntu atagitekanye nkuko yabahora atekanye atakiri umunyamahoro ushobora kugenda ugaca aho abantu bari nk'iyo dufata amabisi yabuze bihora bishika kabura abantu batonze kwizuba rya saa sita saa hindwi abo bantu ntushobora gusanga pourcentage y'abantu batanu bariko baratwenga caye bahimbawe usanga abantu bajinyitse bamwe bariko barajya imisaya abandi bariko barimyoza ni kuvuga uwo muntu niyo mwahurira ku kazi inyuma ya saa sita ntumenya neza yuko aza kugukorera by'ukuri byo wari ushaka donc ariyo ni ikibazo nibaza ko kumuhana haje umuntu aba niho hano hambere hatezwa kugira amahoro mugabo hari gihe sinzi ko biterwa n'ingo za kino gihe uko biba bimeze hari gihe umushinga ntaye canke umupfasoni donc hahurira amahoro mugabo bica byafecta ku kazi yakora ashobora kuba ari mwarimu ashobora kuba ari chef d'entreprise runaka bari yakoresha canke bari yayigisha akaba baca bahura na vya bibazo biri muhira umuntu yovyirinda gute bishitse muhira akaba bitameze neza ku kazi ntivyafecte oya mu by'ukuri ni byiza ko abantu batahura yuko ivyerekeye amagara yo mu mutwe imibereho n'inyifato ni ivyigwa bifatiye ku bushakashatsi umuntu adashobora kuvuga mu majambo abiri canke atatu ariko ico novuga nuko ubuzima umuntu abayemwo ku kazi buragira ingaruka mbi canke nziza ku muryango bivanye n'ingene bumeze ubwabwo iyo umuntu ku kazi abayeho nabi birinda kugira ingaruka mbi ku muryango niyo umuntu afise ibibazo mu muryango biragira ingaruka mbi ku kazi akora ni ibintu vyumvikana cyane nico gituma hariho ibisata vy'amagara yo mutwe cyangwa vya psychologie twita la psychologie du travail et des organisations aho umuntu aheza karaba ngira ngo na kamere y'abakoresha kamere y'abakozi umuntu akeneye kuko ivyo byose birashobora guhungabanya amagara y'abandi bantu urumva nk'umukoresha aguma ahenda sinzi ababivuga mu mvugo yo bavuga guteka ibuye rigasha nivuga bagomba bahenda nk'abakozi babo kugira ngo bafate ku nguvu umuntu ashobora kuba traumatize kubera bivuye kuri iyo kamere y'uwo muntu ashitse mu muryango rero ntashobora gushika ahimbawe kuko abari wa muntu nyene aje n'uwo mubabaro yazananye avuye ku kazi niyo umuntu naho muhira asize umwana agwaye ntashobore kumuvuza kumbure kubera kubura mikoro canke ntashobore kumugaburira canke yavuye muhira mu gitondo yazindutse abona message ya serugo nyene rupangwa murihisha amahera adafise ayo kuriha ntashobora kuja kwishura ngo ashike yigishe neza kuko ikiba kimuraje ishinga muri uwo mwanya ni ubwa mbere yuko atora kijya kibazo kiri muhira muriyumvikana rero amagara yo mu mutwe arafatiye kuvyo umuntu abamwe mu muryango hanyuma iyo umuntu abamwe neza mu muryango akora neza ku kazi naho iyo umuntu akora neza ku kazi bipanze neza no mu muryango naho kandi ibintu bimera neza nuko uyu munsi mvuye sinzi ko nabwo ntiduhiriwe duhishije yuko dufite amashengero menshi ngira ngo ni bamwe mu bafasha mwebwe
Okay. donc aho abantu bajana imibabaro yabo amashengero yoba ari yoba ari nyisho kuba mu kuvura ibibazo bene ibyo. Oya. Amashengero mu by'ukuri hagati yo kuja gusengerwa. Aho amashengero yose tuyafatiye muri rusange. Imbere yo kuja gusengerwa no kwivuza hatangura kwivuza. Kuko mu by'ukuri Imana twayemera niyo ifise ubwenge n'ubumenyi par excellence. Yego. Mu gusumbya abandi bantu bose. Yego. Niyo itanga rero ubushobozi bwo kubaga abantu, bwo gutahura ingene umubiri w'umuntu ukora, ingene ubwonko bwiwe bukora hama bakamuvura. Niyo iha ubwenge n'ubushobozi abantu bagakora imiti. Bagakora uburyo bwose bwo gutahura ingene umuntu amererwa nabi n'ingene bomufasha amererwa neza. Icambere rero no kwivuza mu by'ukuri. Hanyuma no mu byerekeye rero ibibazo by'amagara yo mu mutwe imibereho n'inyifato. Ico novuga nuko bwa mbere igwirirana ry'amashengero ni kimwe mu bimenyetso by'amagara make yo mu mutwe cyangwa by'amagara mabi yo mu mutwe. Ni kimenyetso kitabesha yuko abantu amagara yabo yo mu mutwe muri rusange abangamiwe. Kuko hari ikintu mukwiye gutahura cyane twumviza batahura. Tuvuze santé mentale. Yego. Tuvuze santé mentale biratandukanye cyane na maladie mentale. Ni uvuga santé mentale amagara meza yo mu mutwe afatiye ku mibereho inyifato novuga gute imibereho myiza inyifato ya muntu amagara yo mu mutwe afatiye ku mibereho ku vyiyumviro n'inyifato bibereye vya muntu. Yego. Ariko ingwara yo mu mutwe iraho ni ibimenyetso byamaze kuza ko umuntu hariho ibintu bitameze neza ariko arabamwe. Ivyo rero iyo abantu bari mu bibazo barirukira amadini kubera ko mu by'ukuri ukuntu umubiri w'umuntu ukora iyo umuntu ariko ariyumvira ariko aratorera inshi kibazo akiyumvira ku kibazo kanaka akoresha inguvu energy. Hama uko umuntu ameze muri kamere yiwe muri kama kiwe nuko iyo umuntu asohoye inguvu harabaho n'imicafu isohoka ni kuvuga bitwita combustion nyene mu byerekeye production de l'énergie. Izo nguvu zisohoka biciye muri respiration profonde. Ingene umuntu yiruhutsa akumva yuko asohoye ikintu menya cyari ku mutima bishobora guca kandi mu kubiri yasho. Nivyo nizunzira kumbure zibiri zinkuru. Mugiye umuntu afise uruhagarara rw'umutima kumbure kwiruhutsa ntiyiruhutse ni yasho ntibire muri ico gihe bituma uwo novuga nti iyo micafu fita toxine biguma mu mubiri. Iyo bigumye mu mubiri rero aba yumva umenga kugira ngo amererwe neza yoja ahantu atamba akaririmba. Ico ni kimwe gituma nivyo asohora novuga nti ya micafu ire mu mubiri. Mu gice kabiri ni uburyo kandi bwo kwirengagiza ibibazo. Kuko umuntu aba yumva yuko ari gusenga aba yizeye ko nimba bamaze amasaha abiri bamubwira yuko ibintu bimeze neza ko bizogenda neza. Baramuremesha. Baramuremesha. Ku gahande kamwe uko kuremeshwa biratuma umuntu aronka muri we imbiza mubiri cyangwa inkabuzo zo kumererwa neza les hormones de bien-être. Izo zikamutuma rero ashobora kuronka izindi nguvu shasha sico kimwe n'umuntu yari kuguma yiboheye mu nzu. Ariko urumva ikibazo ntikiza kuba catoye inyisho. Ariyumva neza muri uwo mwanya mugi ikibazo kigumaho. Rero ahubwo icabakeneye nuko gusenga ni vyiza. Mugabo bwa mbere gwifashisha abo bantu bamufasha ingene yakira ibintu n'ingene birengera kugira ngo ashobore kugira ahantu gutora inyishu z'ibibazo nyezina. Aho kwirengagiza ibibazo ngo bitore inyishu ndazi ngira ngo kugihamana canke mu kurindira yuko hari uwundi muntu aza kubitorera inyishu yari kugerageza kubitorera inyishu akamenya ivyo ashobora kuronka n'ivyo adashobora kuronka akifashisha ubushobozi afise nubwo abandi bashobora kumuha mu nyuma rero novuga ntibigafatanya nuko kwizera nuko kwemera yuko hari inguvu zimurengeye zishobora kumufasha nayo ubundi
mu ntango navuze nti igwirirana ry'amadini ni kimenyetso c'uko abantu baba bafise amagara make yo mu mutwe kubera ko nuko abantu batabimenya hari n'abantu benshi cyane baba bafise ibimenyetso by'ubugayi bwo mu mutwe bashobora kuvuga yuko ari abapastori canke yabonekewe mu by'ukuri ugasanga ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe ugiye kuraba. Mwebwe mu gufasha abantu babagize utwo duhungabana nibaze ko ahanini mu bafasha gutora inyishu zo kuva muri ivyo bibazo kuri aba twita abakozi b'Imana donc barongoye amashengero cyangwa amadini bafasha abantu mu kubaremesha mbega abo bantu none ko abarongoye amashengero ko bafise abantu benshi babayoboka burya mu bakwinyigisho zo gufasha abantu bwo sibo bakwiye kuza imbere. Nibaza yuko byofasha ko abo bantu baronka inyigisho zifatiye ku magara yo mu mutwe imibereho y'abantu n'inyifato ariko ntibashobora gusubirira abantu baba barize imyaka n'iyindi bakabigiramo ubumenyi buhagije kubera ko gukreya idini sico kimwe no gukreya no kuronka diplome kuko diplome bisaba ko umuntu ibintu avyiga idini bavuga ngo bareretswe ngo niyerekwa n'ibindi bintu mwe n'ivyo ariko sinzi no kwinjira muri byo byabo cyane ariko novuga nti baraba bakeneye inyigisho kuko ni nahantu hari abantu benshi nahantu hari abantu bahurira abo bantu rero barakeneye kumenya ngene umuntu ameriyo yagize ibibazo byo mu mutwe kugira ngo bamenye bati hano turashashoboye kugira ico tumufasha canke twamurungika ku bandi bashobora kudusumbya ubumenyi bagaheza bakamufasha. Ni vyiza yuko bomenya sabo gusa mu byukuri abantu ahantu hose hari abantu hatezwa kuba hari abahinga b'amagara mu mutwe imibereho n'inyifato kugira ngo bafashe nyene kumenya inyifato zitameze neza hakiri kare bamenye nico zivako bafasha abantu kuzihindura kugira ngo bashike ku mibereho myiza. Okay, twebwe ku kinyamakuru cacu ahanini turavugaho développement personnel. Bega umuntu dufate novuga nk'iki ni nk'umudandaza ni nk'umuntu afise entreprise abantu be nabo hari abahomba bibavuyeko n'abadahomba ko muri bitabavuyeko abantu be nabo nazi barashaka kuyitura nubwo ngira mutara batunganya migambi yego cyane kuko iterambere ry'umuntu rirafatiye cyane ku kuntu ameze rirafatiye ku kuntu ameze rigafatira no ku mibereho yiwe kuntu ameze ninge nabaho ivyo turabizi uko kuko twavyize simpaka ngo umuntu ace arinda kuba yaradandaje miliyoni myinshi ngo arinde kubimenya hamaze garuke gufasha abandi kuko umudandaza ikorwa ciwe no kudandaza akunguka kandi akikwegera ko abaguzi bose ni kuvuga igikorwa ciwe sico kuja gufasha abandi ngene botera imbere kumbura kuko niyo bateye imbere ari umudandaza bagoma bari abakozi biwe mugabo mu psychologue afasha umuntu wese gutera imbere aja kuvyo yipfuza gushikako kuko umupsikologe ntashobora gushira aba bantu bose ngo bashire mu mugwi umwe kubera ko twemera yuko umuntu wese bivanye n'ingene ameze arafise muri we ibintu byinshi cyane inguvu nyinshi cyane zo gushobora gutera imbere mu gihe yemeye canke aronde ingene azishira mu ngiro hariho novuga ntubutunzi buba buhishije mu muntu mugabo ubwo butunzi butigeze bushokorwa nico kimwe n'inzahabu nico kimwe nitunga mva kuzimu byose ntibikunda ntivyoroshe yuko umuntu yo ronka ngo ibi bintu ndabitorera inyishu mu gihe ataba arashobora guhomba kubera inyifato ziwe cye kamere yiwe canke agahomba bivuye ku kutamenya ingene imigenderanire yiwe n'abandi bantu yategerezwa kumera ivyo rero nivyo duheza tukabafasha hanyuma turabafasha abapsikologe bashobora gukora ababita abakonsulta baka ivyo bintu byo ingene amashira hamwe canke inganda zishobora gutangura zigakura bakaba babizi kuko umupsikologe umwe ntakora ibintu byose bifatiye muri psychology hariho ibisata bitandukanye yego. Okay, nimba sinzi ko warakajambo ngira kukurenza ko muri twarageze kiganiro ejo no renza ko no kubashimira kubera mwifuje ko dusangira ikiyago ndabasaba yuko ibiganiro nk'ibi mwabigwiza mwabigwiza kubera ko uko bivugwa cyane umuntu niyo bimara mu kiganiro kimwe nk'uko ariko uko umuntu avuga impande zitandukanye z'amagara yo mu mutwe z'imibereho y'abantu niko abantu batera batahura
babandi bari bumva yuko kugira ngo barengane ivyo bibazo byo mu mutwe barinda kuraguza canke baterezwa gusengerwa gusa bagaheza bagatahura kuko abantu benshi cyane baragira ibibazo kubera kutamenya nuko murakoze cyane ndabashimiye monsieur Armel nshimira kandi cyane n'abafashe umwanya badukurikirana ndabasabe gusangiza kino kiganiro abandi je nari omdishanyuma tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha bye bye